makuru atekanya ikirere yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 22/2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge na Makamba aho hazogwa imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara ya Mwaro aho ibipimo bizoye kuri dogere Celsius 12. Ku muhinga hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose nayo mu ntara ya Rumonge hakazocamwo ibihe vy'izuba. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara za Rumonge na Cibitoke aho ziri kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 zirenga iminota 5 rirenge isaha 12 zirenga iminota 22 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri uyu wa gatatu mwateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Todinka ayawashikirije na Mutaka.